Une annonce débattue dans les résultats non vérifiés a eu 80% et le CNDD a eu 20%. Donc ils peuvent penser que c'est tout le candidat. Oui, messieurs les journalistes, vous n'avez qu'à partir par les résultats. C'est uniquement l'organisme de gestion et électoral qui peut vérifier. Le journaliste pourra aller au-delà du simple accès. Là, on est préparé pour la dimension. Icyambere cyoco nuko uruhara rw'abamenyeshamakuru muri iki gikorwa cyo gutunganya amatora ari gikorwa ntangere mbere ntasubirizwa nkuko byagiye biraboneka ngaho iwacu muri kahise eka mbere no mu bindi bihugu. Muri ico gikorwa rero bahamagarirwa gukora ivyo vyose bishoboka kugira ngo habe amatora atunganye mu gihugu, kugira ngo naho ayo matora atungane no gutanga ubutumwa butuma abantu ubwa mbere hoho bamenya gutora icyatsi n'ururo, bigisha abantu ibijanye n'amatora atunganijwe ryari, amategeko agenga amatora nayahe, bakabigisha neza hanyuma bakagenda muri matora bazi icyo bagiye gukora. Icya kabiri ni uko abamenyesha makuru bofasha mu guha ijambo abo bene igihugu nabo bakavuga ibyo bagona, bagashikiriza ibibagoye kugira ngo b'abanyapolitike bagiye kubasaba amajwi bariko mbere baranategura n'imigabo n'imigambi yabo bazogenda babashiriye kugira babaha amajwi kugira ngo bagende bazi ibyo bagona. Uti rero watanze ikiganiro yavuze ko basabwa mbere abamenyesha makuru kurengera ibyabaye. Haraho ugenda ku rubuga ugasanga abantu bariko bavugana amajambo mabi, ugasanga kumbure abanyapolitike bariko baravuga amajambo yo gutukana, bariko baravuga amajambo yo guteranya. Ico gihe rero umumenyesha makuru nivyo aragiye asanze ibintu bimeze gutyo, igihe agira atanga amakuru ategeza kubanza kwibaza ati mbega iyi nkuru ninayishikiriza ifashiki mu gutunganya amatora, ifashiki mu gutekanya igihugu, ifashiki ubuzima bw'abene igihugu. Ico gihe rero amaze kwibaza ivyo bibazo agasanga iyo nkuru niyayitanga kumbure ihava ituma abantu basubiranamwo, ico gihe narimaze kubivuga, iyo nkuru arashaka abanza yibangiye canke atayibangiriye naho aca arondera kumbure iyindi nkuru canke undi muntu afise ibindi vyiyumviro vyoza bimera nk'ibihubura vya bindi vyavugwa n'umunyapolitiki canke uwundi muntu wese novuga ko ashobora kuba yihenze. Ico gihe rero hazoheza atangwa amakuru yubaka atekanya imitima. Inkuru yoza ituma abantu baca bahunga, abantu baca basubiranamo, iyo nkuru ndabivuga uko biri siyo ntakizobije gufasha, naho ivyo bintu vyabaye arashaka bireke, kuko uwo mwuga wo kumenyesha amakuru ni umwuga washizweho ku isi kugira ngo ufashe abantu kumererwa neza gusumba. Iyo nkuru rero zituma basubiranamwo, bahunga, bamererwa nabi, imitima ija mu kirere, iyo nkuru twe tugira tuti arayireka ntaco izoba ije gufasha.